uzunze igisusu ndagifise ko kiriyo nyene tura yahaguruka gata turabe ibintu birakomeye ibintu ni hatari nuko bisanzwe bimeze mama bisu twagiye reka wewe chetsa wewe teka wewe weka egeze mikro ndabasavye we ajyamo ararize Baoden turaba abaposi ba nibishasha kwa kizane ona ko yarameze neza bo makizane umunsi winje amahera me ego urakoze cyane ubwo ashaga nubu mbandanya ndabivuga usohoye indirimbo ushiramwe abantu bakuze abashiremwe nabwe mukeregenye mutambe bigende neza Baoden ndabasanze mukagwa turabavyeyi twaramuvyaye nitwe twamuvyaye mugomba oya yabonye afise nukutugurira kanusu kubunga araza ati mama erega jeya nibishasha Yes, nkuko vyama misi yose murabizi ko tugeze hano kuri kamera za Niosel TV tubazanira vyinshi vyiza kandi bimeze neza bishasha na cyane musanzwe muzi ko twamaze kwiyemeza gusanga haba nabari hose bazoba bari uyu munsi kiganiro cy'uno munsi nikitworohera twe na Ken nikitworohera na gato umutipa yaramaze imisi bavuga ko yazimye aramaze imisi bavuga ko atahantu hari twagerageje kubaza amakuru bamwe ati ari mu cibitoki neza na neza kuri 18 twagiye dusanga siyari batubwira ati no mutipe kenshi akunda kuba yibera harefo za kinyankonge gutyo ati niyo bari kwihereza gacopati kandi vyaranse Baoden kino gihe ageze mu gwagwa rero twamanutse kuri 5 turakoroka pole ducikantu batwere asanzwe ari aho twasanze yicaranye n'abamama basa nka hari abahumure abona ko kano kana twenda kindi twamaze kwinjira muri nyarupango icyo dukora ni giki dutera twinjira indani hanyuma dusanze ariko arihereza akagwa Baoden sinaden kino gihe ubuzima yazananye ava muri Uganda sibwa gifise niko no bivuga ariko n'abamera ubona ko bamaze kuvyatsa kandi Baoden ubwiwe nyene basa nkaho umuntu bitameze neza kabisa bivanye n'ukuntu ashobora kuba yazindukiye hano kuva mu gatondo kakare yihereze icupa abona ko hano Wana ko bitora bivyoroche kabisa tumusanganye n'abamama basa nkaho bangana na mama wiwe niko no bivuga Baoden sinaden turamwegera sinzi cyava tugira kubera ahantu tumusanze siho twari tumwititse twari tumuzi ko dushaka kumusanga mabara komakomeye ha ruhande yavuze yuko aje gukubura ivyononekaye hano ku butaka bw'u Burundi mugaba ahubwo ubuzima bukomeje kwangirika niko no bivuga Baoden sinaden umeze neza ya ndashimiye uhoraho man meze bosan tugusanze kumengo haratandukanye n'amajambo mazi imisi uri kurashikiriza ku mbuga ngurukana bumenye ahantu hararenze gute harakaze twebwe ahantu harakaze nka Baoden nyarakaze kubera umusitare ari no kumenyera ubuzima bwari bwo bwose ari no kumenyera kubana n'abantu gusangira n'abantu ya simaka ngo tuze tuyamama mu bare bw'amavyayi canke ibiki ariko ibi bije bikurikira amajambo mazi imisi ava ku Baoden vyanse none era abantu sanze yica uri mu gwagwa uri kumwe na mama bisa naho bavyakije kuva mu gatondo gushika no masaha je namambwira abantu amafaranga afise ndayati umuntu acagenda mu bitaro bazi nanya kwigendera se barundi nkuru nziza uko keshi yakunda kwicarana n'abantu bagasangira nabo na Mutama Evariste mu mwanya ari we ari matwaro azi ko gusangira kagwa n'abandi bantu ya kwicisha bugufi niho kuba umuntu ahambaye wishe imviriza Imana avuze ati wishira hasi bazogushira hejuru rero bano n'abaniga abo niga bawe gute reka ndabayereze Mike n'abatuganirize ndabona ibintu bitoroshe mama akira micro mucye mufasha muyisangire n'uwo mumere kuba mwicaranye na Baoden sinaden kano kanya mwiyumva gute nukuri twiyumva neza kuko numwana yakuriye iwacu turamuzi ariko arabashobora kwibaza ko abahabara wiwe oya nukuri turabavyeyi biwe turamukuriye numwana twirereye kandi numwana atigera twibagira ewa numwana kweri atishima nk'abandi numwana ako yabakije
yabaremeye ni bishasha aho uriya mumere hari yasa nk'umuntu menga arashavuye ukuntu mama bite ni sawa umeze neza ndashimira ubuhoraho kumenga igisho ryamaze guhinduka jewe nubwo ryohinduka ndi kumwe n'umwana wanje Baoden sinade Baoden umuzi kuva ryari Baoden ndamuzi imyaka myinshi mwakuze musangira akagwa nko muri ko muragasanya kino gihe kandi je ndamusumvye imyaka ahubwo namubonye akiri umwana muto cyane hama wamureresheje akagurumva je naramusomya mama wiwe kuko twarakunda nanje akankundira biwana ariko Baoden hana deni kweli Baoden hana deni kano kanya mwadindutse hano aya masaha ndabona umengo na masaha atarayo kuba muri ko muranywa kagwa mwakagovye kuba muri ko murakora muri ko murahereza ibikorwa imirimo niko no bivuga muri ko Baoden sha aguma abona mumanuye gata cyasuka none kuba mwazindutse mukagwa na Baoden ntituzindukira mu gwagwa erega natwe ndabasanze mukagwa turababyeyi twaramuvyaye nitwe twamuvyaye mugomba kuvuga oya yabonye afise nukutugurira kanusu kubunga araza ati mama erega je nibishasha Baoden yaramaze imyaka itari mike mumukunda sampursa mukunda hajya no kuvuga iki sampursa ijana kwijana ngaho birakomeye Baoden sinade ufise umu bodyguard hano inyuma kuba waje muri kano kabare kugwagwa hanyuma kazana umu bodyguard twari tumenyereye ko hari abo twari tumenyereye tubona usohokana mugendana ariko niyo ugiye mugwagwa none bano batamakazi wibaza ko bavaho kubita ingumi ukababara kweri ko zanye no bodyguard urumva je ndo mu star urumva aba nabona nk'abavyeyi banje n'abaniga banje nakuze bakunda umuziki wiwanje bafana cyane nk'indirimbo zose zigezwe zabishasha nta numatazi zimuraba none yo mpamvu keshi cyanda kwanda ndasangira nabo tukaba turateramye hanyuma umu bodyguard wanje nawe uramubona uyu ajeje gukora ku murango urumva harawe bajya bane nabo ku mugoroba mu ijoro ariho wijoro no kumuranga nkubu namubwiye ati twigira hari epfara ngende kwanda ndatera kunyugwagwa n'abana bajama banje abame tube turisangirira tube tubatera ryarenga nandi nitungugwagwa ngo tuzeyo kunywa ibiyeri mwayabuze nyene kuko yamutabuze mu gutuka mukaba wira frigo arimo turaba mu ubunyene mu mwanya muhira kwa Baoden frigo zibiri aro frigo yuzinzoga z'abashitsi ni frigo y'amafana n'amaheni kene umva nibishasha akora iko muri kiranyira ngo Baoden kikombe ni cyajyari kwicisha bugufi bizotuma ushika hejuru sikuvuga mu hejuru ni kuvuga iki twebwe ibikombe bimeze uko ivyo vyadukujije uko niko gisa rero niko gisa cyane kiracafuye mu mwanya ndimo ndanywera miki gikombe gisuku kubera ari wo mwanya ndabikenereyemo ugomba kunyweraho muri ciza ashaka kugenda ahandi nanje nakubajije kiracafuye cyane gisa neza cyane kandi mwa dutuka ari ahantu ibintu bashamo byo kunywa bisa nabi ba sha Baoden sinaden ubuzima bwanse ibere abo intebe wicaye ko ntabihere birimo intebe wicayemo ni original ni original uri kura kungumurira mwico ni original intebe ni bishasha amanda bwati n'umufumu wa Baoden ni mushasha ni bamubita bamere bose abanga kumutaka wese ngo mama bisusu nuri amere wa hari abano gituma nabandi ni barazi wako twantu ngumenga twisangirira akagwa tuyaga nabo banyigisha ngene no kwitwara mu muziki cya gusonera abantu bakana ibyo bama bashirimbire kuhama bampanura ni kuvuga rero nabandi ntibari bwaze gusa twe turi kwa akazi twagahejije kare kandi akazi kanje ko nanje ari umuziki nk'ubu yazindukiye kujana abana ku ishuri mama yake mama bisusu n'abana heje kubajana ku ishuri ndi bimwe barite kugenda vunuma yo kwa turatera ryarenga Baoden ko tuzi ko gacupa iyo umuntu yakanyuye hari ahantu agera ugasanga ariko ararengera cyangwa ariko aribagirwa aba bamere mwikiranye iyo mwaruhaze nta kantu ko kurengera uhora ukora ukibagirwa ko arabamere bashobora yavuze ati mama tuma wowe twarakundana mugiyo wagwakije neza ukavyatsa neza ahubwo ni muhora muca mwiryamira hanyene n'abastare banje umustar ahuye n'umustar bakora biri ahubwo ababara nambanura titware guca bigenze guca nibishasha bimeze neza ngaho nibambwira bamvuze ko ngo wabakije amere bamaze kuvyatsa ibintu kuntu bimeze ni hatari ariko je nemera ko arabafana bawe bukuri bandirimba indirimbo nimwe bazi yiwawe mere kuri mama bisusu hinge gatoya mama bisusu
indirimbo yari yo yose uzi yo kwa Baoden sinadeni Mana yanje ndagufukamire kumenya ngo vyacitse uriyo membo rumenga arayizi mumpere mikro tangura twumve Mana yanje ndagufukamire nteze ibiganza hejuru kuri Mana wandemye iyo ni remix y'indirimbo niwe mugabo wagize remix ngaho mbwira mwagumye muvuga ngo nibishasha mwagakuye hakukana ibishasha nibishasha ahantu twagakuye bambwiye ko Baoden rakubishurira wengeneye kumenya abafana bawe bukuri igituma ari bishasha nibishasha twatanguye gushimira Imana kubona umwana w'umuryango asohora indirimbo zikagenda neza kandi zikinjira siko yahora he kandi nawe yaronse avuga ati nibishasha mama aba mama banje nibishasha ahubwo ni hatari ibintu birakaze hajya none yahora he ntuzeba acha tubwira ati n'ubutagira kabunga mu nzu ingo ndakugurira ibiro 15 yama yakuremeye Baoden akuremera uko bukiye ko bwije yahora he Baoden kwanza yari yasafiye mugabo hari ibigungu yahoramwe ngira igihugu kimwe Baoden yahoramwe wobuze ko aca mu bihugu byinshi yagomba kwaruka no mu Burundi yari yagiye muri Uganda amere shara gukurikirana akurikiranira hagufi akubita chance Baoden ibintu bikagenda neza ariko bodyguard wakunda gutwenga yari yagurutse agenda rega nawe inkuru za Baoden ziramwica arageze aho ndamurondera ndamubura muri Uganda ava muri Uganda ikintu cyansigara ndamurondera ku manomero y'amatelefone yakuzaniye ambwira ati burya nageze kuri kure ava muri Uganda yakuzaniye iki Baoden iyo umwana atahutse yaguhaye iki yanzaniye igitenge kibere imbere ngira ngo gikaze agomba bahereza kandi nta munsi afise nshobora kurara inzara aravuga ati mama ibintu bigaheza bikagenda neza mama bisusu birasa nkaho usa nkaho umufana akomeye cyane wa Baoden sinadeni we nabonye ko unamubonye nguma witwengera hari na byinshi uzi byisi kuri we iyo rirenze utabonye Baoden wimva gute nukuri ndababara mugabo ari ruhande yanje nguma nezerwa unezerwa n'ikisi yari ruhande yawe ewa nabiguma ari bishasha gusa bishasha amerewe ntubasusurutsaga Baoden bishasha Baoden amerewe ntubasusurutsa yakweri aba baranyemera gusa ko nakuze bambona kandi n'abafana biwanje b'umuziki ko abantu bakunda umuziki nko mu mwanya ntabwo kwasha kisha ari radio tukunda kuvuza ngaha nuko nyene amatara usanze yagiye ko guca usanga twese turi muri mujyo gukatika ya ni kujya abana nyene bishasha ni Baoden sinadeni new Baoden mu Cibitoki kuri 18 twagiye siyo twamusanze turamanuka araho kuri 5 hagaza nimero 21 naho baratubwiye ko bakuziho naho nyene twakubuzeho cyatugusanga no mu nimero 40 gutyo kumanuka epfo kubera umuhindura ama address showbiz bikenewe simba ngomba ko umuntu ambonye no musore waca mbona ejo acahita mbona name ndabwo kuva kera uburundi n'igihugu gitoya cyane fu umuntu rero uri umustar pana kumuboneka mu bantu baranaguhimba bakakumenyera yani kuvuga iki rero abana n'abastari mgo batazi kwidandaza cyane umustar nibigo kumuboneka mu bantu showbiz bikenewe man abaza gukubona kuri kamera za Niosel TV baza kwibaza bati iyo bija hose Baoden sinadeni n'ubuzima bwanse ibi ageza hatemba bimeze nabi bino ubigira ufise intumberi yihe na cyane muri kare yari umuziki wawe cyambe na mbere abantu baturaba ku ma TV ku ma televiziyo atandukanye no mu ndirimbo zacu babona ukimenga turuta ibindi bintu byose biri ku isi rero mba ngomba ndabere kuko umuririmbyi ari umuntu nk'abandi umuririmbyi ari umuntu ashobora kunywa akagwa umuririmbyi ari umuntu ashobora kuba ikiyeri umuririmbyi hari umuntu acamo mu buzima kagushitse Baoden nibishaje bishasha ari umuntu wo kubana n'abantu bose apana ngo dufaranga wahora ba mu buterere uce bibagira abantu baba mu buterere apana ngo dufaranga wahora usangira n'abantu ka Rugombo cyangwa uduskano ugacu bibaga ugacu ugenda kwinywera ibiyeri wenyene uduskano niki amasaka nayo uzi
kandi ari inkuru numvise ko iwanyu uri umwana wa mbere niyo mpamvu ukunda kudeka cyane gose ivyo nakunda kuvyibagira numva ngo urifura niyo mpamvu udeka cyane umanyumvirize ni kuvuga iki rero umusani ni nk'umuntu nk'abandi umuririmbyi afite amaraso nk'abandi bava gusa cyo turi abantu rwabaguma batubona ko imenga turi mishutso zitandukanye mugabo twese turi abantu fo twishishe bugufi tusangire n'abantu bavyeyi bacu abantu bagoye tubegere abatunze twese tubegere mugabo twese duhurire turi abantu twese man Baoden sinadeni ye murindira ari umuntu usanga afite etage igeze ko zitanu nanje ugasanga nibera mu kazi kabunya kaci ageze ko tufa twese batuziga mu meterimu za modoka zisigamura na ya mazu nanje kakazukanje gasanzwe ndagasiga muhira ngo twese wamugwiza tunga nanje wamukene duhurira twese mu kuzimu none wumva kwisi nibisha isi hari menshi icyo ndamushimira nukuri uyu mwana twaramureze kandi n'umwana atishima na wa mwana atibagira abo yabonye abamukuriye nukuri n'umwana kuko benshi hari gusanga bafise amahera Baoden cyaka cyari cyamwishi bagatwara imiduga akazubona ntibibuka babatamakazi bari barabonye akaca wamugira ati basi mfasha ahubwo wenda kuzi ariko waguma biyegereza nta ngorane wewe aguma yegera babakurambere bakera bamwe yakurabona kandi rero ndabona mama hariya asa nkaho umengo kamaze kumufata ukuntu buke buke uko bigenda kose navyo nivyo byiza umuntu yereje akantu akamufata abari sawa nasome hanyuma acambwira iyo renze atakubonye ikintu agukumburako nuko rero umwana iyo renze utabonye Baoden mama nikiye kintu mukumburira jewe nukuri mbanze imbere yuko kugubwira nukuri shimira data wo mwijuru yampaye Baoden akagera mu kiringo nk'icyo kuko arafashije ibintu bikomeye cyane nka jewe nari umupfakazi ntunze abana ashobora kuza kangurira n'ibiro bibiri by'ubunga cyangwa akampamagara ati itora igihumbi nurariza barimera ubunyene ngatura Baoden ati rero ubu je namubwiye yuko Baoden ntapfuye Baoden ntuzomwibagira hana deni ntapfuye hana deni Baoden sina deni uzewa kazi kandi mani mwongera imigisha aha azotonda ho azoduhamagara ku kazi kiwe tuzo wararenze yararenze Baoden sina deni weretse gusohora indirimbo wise ngumi ariko abamere nitwabonyemo kandi mbona umengo baragukunda cyane oya niko bisanzwe bimeze ngo miliyoni zingahe hajya wayisohora ni miliyoni 4 ndimo ndavuga ati ni ngumi ni kuvuga iki rero indirimbo ziba zitandukanye ijya n'indirimbo ya hip hop yo kwiyemera urabibona yabaniga umwanya ubanza nyumvirize iyindi nayo izokurikira nigeza kuzobasha mu nkunda afite indirimbo ivuga ku bintu by'agateka kabavyeyi ngira mama hari byo wamenyega mama byamushikiye Baoden mu bisanzwe narumvise gusa yuko hari byamushikiye mugabo ntiyigeze ashikira ngo ambwire uti nashikiwe nibi ariko hari byo wumvise byamushikiye je narabyumvise byari biki je numvise namba ngo yari yagiye asohora indirimbo nimba yakinye na abantu bakiri bato jewe haciye imisi jewe yaraje arandondera ndamubwira nti Baoden wewe ceka nawe ujwe tabiya zawe hajya yakinye n'abana bakiri bato banza wumvirire erega n'ubu mbandanya ndabivuga usohoye indirimbo ushiramwe abantu bakuze abashiremwe nabwe mukerege nyene mutambe bigende neza Baoden pantaro wangu nabwo ndumuzehe usanga ndi nko oya haguruka gato nyoye gato turabe haguruka gato ndabona umengo ubizi nibishasha haguruka gato turabe nabonye umengo urabizi uzunze gato turabe hanyuma uzunze igisusu ndagifise ko kiriyo nyene turabe haguruka gato turabe
ibintu birakomeye ibintu ni hatari nuko bisanzwe bimeze mama wenda bona mama bisusu nawe jaho mama bisusu yamwise mama bisusu Baoden araririmba hanyuma uheze uzunze ivyo bisusu ariko aravuga Baoden mama bisusu twagiye reka wewe chetsa wewe teka wewe weka mwereke tarabishana kuri kamera aho nyene weka ararenze Baoden nabanje ndabemera banyemera kubi ega naho dushaje agateka k'abakenyezi wacu kandi tutegerezwa kumutera agateka kuko ni umwana wacu none tutamuhagarariye mwomumenya gute natwe turamufata arabaremera namwe mukamuremera nuko bisanzwe bimeze rero tukaza turamuha intege turamuha intege ubana ariko arasohora indirimbo ntadushiremo twe Baoden nga ingagira icyayivuze muri misi nzagimana ndabemereye utadusizemwo si byiza neza kwagira indirimbo erega bica biboneka yuko umenga uricana c'imfuvyi umenga ntikigiriye iyo nivyo kweri hari indirimbo ndimo ndasohitwa sofa ushiramwe abantu bakuza bibikomangoma nyene hari indirimbo ngasohitwa so fine fonzo ashemo umunyonga ibisusu kuri programu wanyonga ibisusu kuri programu abinyonga gute no ni babibonye none bishaka bagize nyene programa arapanga indirimbo hama akabanza akabashira hariya mwebwe akabashira ku murongo akabiza ingene mu itamba wanyonga ibisusu kuri programa apana bimwe byo gutubira atwara ingambo ziyu ubundi atwara hariya bishasha ukagenda mujanye twagiye ariko mama je ndabona umengo musa nkaho mwe na mama bisusu hari akantu mwe kiwanyu kisangije mukora ndashaka mujane cyukurikire muri ko muravuga mujanisha ibisusu kandi tutabyize natwe program oya tuzobitangura bishire kuri program turabe none ko niturabitegura muzogaruka ndakuzi wowe kenshi mugabo rero nutwicisha inyota muri ko murasoma uratwongera nibyaba namwe ndabongera kandi bazi ama biheze bigende neza Baoden kandi rero umusoko ndafise ikintu nza kukubaza mbaza ntacyo mbariza hanyene oya kuri televiziyo nyene we nitwa Kiramunda winumira hajya umutima n'ikibabi banga gicujangaje nibishasha sirabago kandi witwa gute mama Kiramunda nitwa Kiramunda winumire hajya umutima n'ikibabi ibanga gicujangaje bishasha kwe umvise ko bagusumvye imistari barandenze turabakurambere biwe wenda kuzi Baoden turabakurambere biwe abafumu ni bashasha n'uvumva babakurambere uva kwa iryo jambo Baoden wenda kuzi iyo amaze kwikubitira akantu gatoya uravanga indimi uravanga indimi kandi kenshi ntibinakugwa nabi ngo narabaye muri Kenya narabaye muri Uganda narabaye muri ndamubaza arindira reka kunjaniranye nawe urabizi uratanguye ndakuganiriza kumahagaza n'amaguru yumire ngaho reka mubaza n'ikintu nakire umupodcast ntavuga kandi iyo bija hose urabizi iyo uri muri Uganda Baoden iyo uri muri Uganda cyangwa muri Kenya abatamakazi nk'aba ndazi muraganira kandi muganira mu Congereza ngaho batera imistari mu Congereza twebwe mu bisanzwe twebwe nabyo twize nta kibazo tubyumva oyo how are you fine it's good no problem drink no those no problem yeah you drink cheers yeah bishasha Baoden ibintu birakomeye bimeze neza Baoden wacu ni dance ariko ababwira ko mu Kirundi mama umviriza mama ivyo ariko arababwira mu Kirundi ariko arasobanura mu Kirundi ivyo ariko arababwira mu Congereza ati biti ati ni sawa we acha bitabura niko ati bimeze gute ati fresh tumaraye bien ati
mwaka aje kumaga ati nta kibazo ati mumwe murasoma fesha tego ati zibongeko ati ya good tubasanze mu kabari none hano servere ninde Severe ni hari turamuhamagara ninde turamuhamagara hamagara abanyongerere kamwe kamwe ni mama bisusu nyene kizane na dwinzoga oya uriya yambaye uniforme na sereva inzoga oya uriya na sereva kubera yambaye inzoga mama genda kiza ujya amita kizane serviteur ya servere ingo cha hano gatoya yitwa kizane oya gatoya hano raba hariya kuri kamera biri gute nawe ni sawa umeze neza yego buke cyane wakwita kizane yego igiki umuntu arakizana igiki bakiza bazana igiki akayoga abana bafana bawe Baoden hagarira handi ya Baoden oh wa ya nibishasha ibintu biba bimeze neza ani mu kabari twasanzeho Baoden wewe uvuze ko wakwita kiza yego kubera iki bakwita kiza urumva nyene ubuntu bwose barose bashabanzanira kubera nitwakiza uvuze utuntu mugandi ko ndumva muri kizane numva mw'ibintu ni igiki bakizana navyo bumva navyo numva nyene shaka ariko baradukurikira bacumba amacupa 2 canke 3 amacupa urumva n'amacupa ntabwo ari ibintu none mu bintu birimwe reka yego ni hatari ni bishasha rene ni uri kurabahereza kagwa ni userevare yego bazanire yongere bano bame ni hatari none se nubona zana 2 bariko barasangira kubera bariko barasabikaye nawe arahwera nawe ngurahwera ariko se Baoden sinadeni uyu muntu bisa nkaho umengo mwahoze muri kumwe ndazi biri gute nawe ni sawa iyo wicaye kuri Baoden wimva ndanezerwa uyu ni musaza wanje ari kugufiringa nkaho umengo n'umushe muhira ku gatumba ni muhira ku gatumba mwamenye kuva ryari kuva kera n'uw'ingozi tuva hamwe ingozi ariko yakureze neza Baoden uyu ni umusitari aho nava itangura kumucanya Baoden ko nzi yakubise ntuze servere genda uzane servere wewe none garangira ndabona ari ngorane we genda uzane none witwa gute nitwa Darlene wabona ba Baoden sinade ndamukunda Baoden uramukunda indirimbo yiwe imwe uzi indirimbo yiwe nayo ndumva ariko ahora ariko jewe ndi mushasha mu ndirimbo yiwe Baoden muririmbire sofa kubanga kuri wange baby I'm fine urarenze ikangeza oya Baoden uramusondetse sindakubesha nibishasha mukwano ntacyo mugirira mukwano kwagara jangu wano kwagara nze ya naho nyene nibishasha nuko bisanzwe bimeze none naho usanzwe unywa kagwa yego Baoden mutamike turabe Keni wari mwabibona neza Baoden nibaza ko Keni ariko aragira nibishasha ni hatari nuko bisanzwe bimeze iki ni kiganiro cyo gica kuri TV ya Niosel TV ubona ko atotwibere kumwe n'abamama Baoden sinadeni yabaremeye umunsi haruhande ko ari tucupa yari yabaguri bwa mbere 2 nanye ndabaremeye utundi kubera ikiyago cagenze neza kugira ngo bize bikomeze bize bandanye bigenda neza mama ino television iripfuza ko hari abantu bifuza gukurikirana na cyane cyane mugari ubahamagaye babwire bagire subscribe nukuri na Jenny babwira ati bakunzi bavuga ati bakunzi ba Niosel TV bakunzi ba Niosel TV gira subscribe gira subscribe oya nana kimwe twigende ora kandi nabariya bare gutwenga twikorera akazi ati bakunzi ba Niosel TV gira subscribe ako konyene gusa mama bisusu we nakwemera na Baoden arakwemera none baragusamaje vuga ati gira subscribe okay twagiye re ati bakunzi ba Niosel TV gira subscribe ntiwumva ko akazi no mumereka like and share urarenze mama mumere mikro urabishobora nyene turagenda buke karibu nundi munsi nzokwama niyitira twiganirira ibintu bigende neza mumere mikro uragerageza vuga ati bakunzi tugende kamwe kamwe vuga ati bakunzi ba Niosel Niosel TV gira subscribe
South Bright. urabizi nuko nguko urahaye kandi wumva kubizi nuko bisanzwe bimeze hama ikindi naco novuga hari umutama atavugwa mu izina mutama nyene umurongozi w'TV kweri bano ba mama hagize akazoboneka ifoto izobakana kubufasha none abavyeyi banje mutama kandi huri sino kuvuga mu izina wikomerere kweri respect hari impamvu muhaye respect ndamwemera cyane nuko bisanzwe bimeze ubutanzo mubwira ati mpakantu ngende kuremera babavyeyi babafasoni nuko bisanzwe bimeze Baoden kuyu mwana umengo murasa umuryango nicuzana rero ku mwana umengo murasa umwana turasa kubera umengo murasa nuyu umwana ni gwawe genda rero genda bakambika impuzu bakambika impuzu amakaje bakwambike igire kibondo nuko uburyo mero gashaka gushima shima muvyeyi Imana ibongera imigisha. Amen. Kandi ikindi kintu ngomba kubabwira. Ibyo muri ko murakora Imana ibahezagira. Amen. Kuko jewe ndarushe nibereyeho nanara. Nico gituma Baoden aguma ngarukira. Kandi nico gituma kuzaniye abantu bazima. Umvira. Je rero nirarira no mu bizu byabomaguritse. Kweri ntaco mfisa nirenge. Rero murakorera Imana nkuko mwabikoze. Nikiye kintu cihuta wifuza. Baoden wumvise ko yagusabiye kwa boss witi. Nubundi jewe. Sinarinzi namba. Jewe uyu Baoden aho raza kambwira ati mama mudogo waramuce gute. Imisi yose akazinduka mu gatondo ati waramuce. Ati jewe yomba. Narifisa inzu no gushiramo kuryama. No ikintu cihuta. Numva biramba baje umwana nkabona kumenga ararushe ku mutima. Kubera ibibazo byinshi. Ndamubwira nti egereza mikro. Ntinumire. Inumire. Nzobaho. Imana y'imburu siyo y'imamba. Imana y'imburu niyo yisiyo yiki? Siyo y'imamba. Yakubajije uyu ubona none usabiki. Jewe. Bomfasha nkaronka nagatahe base nk'icumi. Agatahe kanga. Oyaye. Erega nako bakibihumbi jana noshi. Urakoze urahaye. Ubwo Baoden nibaza ko hari ivyo yagusabiye. Mama bizo nawe ushaka gushima. Naje ashaka gushima nukuri ndaryoye kubabona ariko rero ntimuze mutwibagire. Oya twe twibera ngaha nyine agiye kuba mube mwibuka yuko hariho abantu bakeneye gufashwa bamerewe nabi nkabatwebwe urabona ko dushaje dufise ingabirano yo kurondera ubuzima bw'abana kurondera udukino dutandukanye kurondera intuzenye urumva nukuri muze muradufata ku mugongo kandi turafise nabarumuna banyu nabo nyene mwe mubibuka ubutatu ugomba kumenya ingabirano zabo nk'ubarumuna banyu hari igihe nka twebwe tutaba tugishoboye nko kubarihira nk'amashuri ama uniform urabona ko ibintu bigoye ibintu bigaheza bikabananya bigenda neza uko bigenda kose akanaka mu gategwa n'abana bariya abariko baradukurikira bariko barabibona n'ubuherutse twari ingozi wabona ba Baoden Senaden twasanze y'abana bagwaye imvunja twabaduganiye ibirato tubashira impuzu bari baremvye ngaho gira nk'umuti w'igisahira Maman bivuga ko cambe na mbere abantu bose badukurikirana ku isi nzima ni gikuru si vy'ubusani gikuru umusani ugomba kumarira iki igihugu ugomba kumarira iki isi yawe yakuvyaye ni kuvuga iki rero tube gusumuza kuba ku mateleviziyo cyangwa ngo wirate gwaba kumenya ngo umusani fo tuze turegana n'abantu bagowe tubafate mu mugongo n'abaciriyemo ujya mu ma TV online anyica cyane gose ino TV yanyu ni yambere mpamvu je mundondeye inkunda no guca mbana ibirimo nkaca nemera namesha makuru beshi bandonde mugose ndabaho umwanya kubera iki mu miseze nka Keni nawe we nabandi bantu mwaragingozi sinzi ibintu byamugiyemo usanga abana bagwaye imvunja nabi n'umundi murazi no mureka amafoto mutama wanyu n'abandi bantu inkuni isumira mache mugenda kubagarukira ubameze neza ntangorane bambara ibirato mwabahaye ibirato n'abatware twarababwiye ati ntihagira abana muzosubira gutwara abagwaye imvunja hivyo nivyo twadukeneye cyangwa isumira murongozi wa TV yanyu yarabiravye avuga ati nibishasha mikro wayitaye Baoden hashashe ifo tubafashe so rero okay
mama bisusa muramubona Eh. mama wacu ngaha muramubona Neno kwimwita mama bisusu naco mwita mama nde bose ndabitamba akagatazira nagatazira uyu ushaka kumita mama uyu ushaka kumita uyu ushaka ashaka kuza kwicara ku biro kwa Baoden ehesha nuko sha no imeze neza unda kumutazira mama swaga uyu nawe mwitande ararenze nibishasha hata tindora maua kijana waliofunga mukabata Amerika na mama subiramo kandi twumve sawa umemera ibintu bikaze aho kantu kavuga gutiga mama gasubiramo twumve tuvuga ati uwo yitwa haja mu Kiswahili waruvuze kisaro cha kutakata tindora maua kijana waliofunga mukabata Amerika na mogopa nibishasha mu Kirundi nabyo wumva wapi vyansize abari barakurikira bariya kugira ngo bavyumve ni umwana mwiza ndetse agororoke atagasembwa na kamwe afise sibyo na Amerika abo muri Amerika baramutinya yewe ngo abanyamerika baragutinya Ego. biramaze gushika watinywe n'umunyamerika yitwa gute Bitwa nibishasha wa munyamerika aragusize namwibagiye gato. abakwanza kamera hariya nibishasha Shasha. ufise imyaka ingana Nisi imyaka 19. imyaka 19 nabonye watweretse ngo hari umwana wavyaye umwana nofata ko ariko arakura wavyaye ufise imyaka ingana Navyaye mfise imyaka 17. ko wari ukiri umwana muto vyagenze gute Byaranshikiye nyene kugira abakobwa bashikirwa nyene nibibazo. wari usanzwe uri kwishuri wari wiga mu wakangana Niga mu 9. nkubo kubwira ngo usubize kwishuri wasubiraje Jewe. ngo akurihire minervare hanyuma wiga ukomeza amashuri Jewe. Nasubira nyene. utabeshye Baoden kuki utwenga igitima cyenwenga abona ubu n'umwana ashushe kandi afise umuryango afise umugabo n'umwana nkubu yani bahege afise umugabo n'umwana ariko kino gihe umugabo yosanga bamureze kuno bihava bigenda gute arabizi ko sister wawe arabizi ntafuha nta ngora nawe musangira n'abandi ntacyo aya sivyo Ediso uracanganya riri ibintu ediso ari bwaheze nibishasha cyane bwaheze rero ubya wacanganje sene bwaheze umvaga mbwero mutama murongozi witi ahari hose imana imuheza agira imongereza imigisha agire ebana ivyamena n'ivyasanzaza n'ivyo sinzi ngendo kubwira uvuga iki rero wande indazi n'umuntu yugurutse mu mutwe azoza nga ndindira wande indazi n'umuntu yugurutse mu mutwe ngenda mumva ebana rero azogenya nakantu nyene vuba turagaruka kandi tuzogaruka uko twaje no munsi kandi no singabiro zitandukanye intango yavyo TV yanyu nyagira abantu baba komediye mama bisuso cyaje tuzatumukisha ibintu bya komediye no mu mama oya barabizi kandi barakaje cyane nuko bisanzwe bimeze Baoden sinaden uyu munsi intango yavyo sinakayambo niko bakunda kuvuga ubwo twaramukanije ubutaha urumva nitwaza ruzatugemuye nuko bisanzwe biri nanagacupa ni kari ngaha nyene hama bisigaye aho twakoze mudushimire haje kandi dushimye kiyago mwaduhaye mama bisuso turagushimiye naje ndabashimiye gose kandi ndabaye utani twaje tuzosanga ufite izindi swaga zisumbitse yo cyane uyu munsi twaguteye utiteguye kandi uzokubitira kabisa kiriwa nzenza ngaha bizokomeye uko munsi bizaba bikomeye ntangorane uriya nawe yamwise ngo mama swaga nige Baoden yaguhaye ndagushimiye nijyampa nijya guhaye ntuze Baoden nguri mama swaga ndi mama swaga kweli kandi nanje ndiyemera ni kubera hajya ubugingo bw'umuntu buterabwera na bari jewe kare nariyemera gose ariko nubu ndiyemera nuko ndagakeje ubutaha uzotubwira ibisumba ivyo kandi aho bukera nzoza ndondera mwebwe ahubwo nanje nzokora tuzosanga imistari mwayitondetse mwateguye mwakubise n'icyo bita ka make up babisize iki ibyo je ntabyo nzosiga rezibeze tuzosanga bisinze rezibeze niga Baoden nzobagura rezibeze n'umuntu atabasigira ko neza rezibeze zisiga ku munwa twita gute wowe uzamugurira uyu azamugurira iki ga uzagura bwa bundi buguma bwaka ngo bwitwa nzoba ndi nkumi oya weka nuko bisa cheza wewe makende nera mikoro Baoden ugubuta turagareka bikomeye
New Baoden ndagushimire cyane ebana cyo nababwira ibintu byari bikaze cyo nababwira emera renze ebana abakunzi bose bari surprise bagire nde surprise na commentaire nyinshi ebana turabasavye mudufashe ibintu byacu bikurikirane cyane gose sabone amavyuza aduge cyane turabibasavye nizinagiba turabibasavye abantu bose bari hanze nibishashe nibishashe agenda muri hanze mugwe murakunda egeze mikro ndabasavye bajyamo araritse Baoden turaba abaposi bacu nibishasha wina avya ngo yitwa Maman de hajya nitwa Mama Dani none Baoden agumanye wenyana ataguharuka nibihiga tora winywe none tora unywe soma rero turabe Mama Dani urabona Dani bamwambitse Dani nuyu yasomye bigende neza Mama Dani nawe utazosange hari byinshi wateguye kiganiro kizoba gikaze yegereze mikro kandi tugomba gusubiza ku ishuri ego aho utaja ku ishuri wewe uzogenda wanyoye akagwa bikunde nzogenda ugira ngo yaheze ari serious nuko bisanze binwetse Baoden kumwicaye kubira cyagira kamwe muri karenze ninga nuko nguko nibishasha nuko bisanzwe bimeze Arkeni ndamusabara bishi nyuma gato urabona ko hari nabantu benshi bari ngaha bariko baradukurikirana cyane cyane abanyeshuri bari hano benshi basivye Arkeni aza ko yohindukiza inyuma kamera gatoya kugira ngo ibintu bananye bigenda neza ndabona imitwe ari myinshi bose bari hano vyari biryoshe na hantu Baoden asanzwe anywera akagwa abona ko nasanze mama Squaga nongera ndasa kwa kizane ona ko yarameze neza mama kizane umunsi winja amahera menshi ego urakoze cyane ubwo asha turashimye cyane ko no musi mwatugendeye ego ibintu byari bimeze neza nuko bisanzwe bimeze shimira cyane abariko baradukurikira hano kuri kamera za Niyo TV twari muri zone ya Cibitoke neza na neza hano kumutakura kuri 5 ona ko ibintu byari bimeze neza batwemere ko ubutaha tuzosanga ngo bisize iki hajya mwaka vyaramwe hari ibintu bishi bavuze bindi ivyo bavyanse akaruje beze nuko bisanzwe bimeze ndagushimire cyane nawe ariko urakurikirana